migambi nyamukuru twihaye kuzoshimikirako imigambi hanini ishimikiye ku migambi mikuru y'igihugu. Iyo migambi nayo murabizi ni imigambi hanini yo gukomeza igisata c'uburimyi n'ubworozi, hanyuma hagakurikira ngaha mu ntara igisata cerekeye guteza imbere igisata ca ba mukerarugendo, kubera kuko iyi ntara ni intara isanzwe yarahezagiwe n'Imana mu vyerekeye ibibanza ratiro. Intara vy'ukuri ico gisata hamwe twogiteza imbere, bamwe baravuga mbere yuko twoteba tukaba n'umugwa mukuru mu vyerekeye igisata ca mukerarugendo ngaha mu ntara. Ico gisata ni igisata c'inkoramutima cerekeye urwaruka n'abakenyezi, mbere uravye no mu biharuro nibo baza imbere, kuko ibiharuro biheruka kwegeranya biratwereka yuko urwaruka n'abakenyezi aribo bantu benshi mu bagize igihugu cacu c'Uburundi. Rero ngaha mu ntara twebwe ivyo turabishimikirako. Ica mbere na mbere twatanguye gukorerako nuko twama tuvuga yuko agateka k'umukenyezi bwa mbere gategerezwa kubahirizwa. Ivyo turabikorerako kenshi mu gukurikirana na cane abakenyezi bose baza batwitura kugira ngo babanze umutima wabo uje hamwe, hanyuma tugaheza tugashigikira n'amashirahamwe yabo yose abaje batwitura canke batubaza ingene boshobora kwiteza imbere muri urwo rwego rw'abakenyezi. Abo bose turabakira. Mu gisata cerekeye urwaruka naho nyene urwaruka rurabizi turabakira kenshi, tugaheza tukavugana n'igisata gisanzwe kibajejwe muri wa mugambi wa PAEG mu ntara. Abo turavugana kenshi kugira ngo turabe ibibazo byose byoba biri muri ico gisata c'urwaruka n'imigambi yabo ingene twoheza tukabashigikira mu rwego rw'intara. Nk'uko vyama hariho icivugo igihugu gishira imbere. Mu mwaka naho nk'uko mwavyumvise indongozi z'igihugu cacu zashize imbere ico civugo c'umwaka wo gukunda igihugu. Natwe rero ngaha mu ntara iyo bavuze rimwe twumva kenshi. Ivyo nivyo dutegerezwa kwama dukorerako, kandi turamaze gutangura, kuko amanama yose tugira igihe tugiye kugendera bene igihugu, haba mu ndongozi canke bene igihugu muri rusangi, ico civugo turama tugishira imbere, kandi turamaze kubona yuko abanyaburunga batanguye gutahura gukunda igihugu ni ku buryo bwinshi. Gukunda igihugu, umuntu akunda igihugu ubwa mbere abanza kurwanya ubunebwe, kubera kuko ubunebwe niyo nkwezi y'amarere, niyo nkwezi y'ingorane zose. Tubararikira yuko umuntu akunda igihugu ategerezwa kurwana n'ingeso y'ubunebwe, agashira imbere ibikorwa, kubera kuko yashize imbere ibikorwa igihugu kiriko kiratera imbere, twese tuvyungukiramwo. Ahandi naho turaheza twabwira yuko gukunda igihugu no kurwanira cane amahoro n'umutekano aho umuntu hose yegereye, kubera kuko iyo ukunda igihugu wama witeguye no kukirwanira, mbere no kucigura ukacigura. Ivyo rero ni ibintu twama dushimikirako iminsi yose iyo dushoboye guhura n'indongozi canke duhuye n'abene igihugu. Ivyo nivyo twama tubararikira kugira ngo na ntaryo bame bakora, bagume ku kivi, mugabo cane bagume ku kivi kandi bagavye kugira ngo aya mahoro turimwo bayateramire, ntihagire icoza gishobora kuyonona. Bashikiriye amabanga, ikintu ca mbere nabonye kimeze nk'intambamyi mw'iterambere ryo muri iyi ntara. Ica mbere turafise ikibazo gikomeye c'amabarabara. Amabarabara duhuza n'izindi ntara ngaha muri iyi ntara, amabarabara ashaje. Ico naco tukaba twaramaze kugishikiriza inzego zidukurira, twaragishikirije leta. Hariho utwigoro turiko turakorwa
urabona amabarabara cane cane nk'ibarabara ry'Ibujumbura rica kuva Tanganyika rigashika mu ntara ya Burunga ni barabara ryari ryarashaje cane mugabo ico twaramaze gushikiriza kandi twasanze n'umugambi waratanguye naho wagiye uragira ibibazo turafise icizere yuko iryo barabara rizoshobora gutungana mu misiza kubera kuko n'inzego za leta turabona zaragihagurukiye duhereye no kumushikiranganje wa mbere yaramaze kugendera iryo barabara ari kumwe nawe ariko bararikora n'irindi barabara mbere duhuza n'intara ya Gitega naryo nyene ni barabara rishaje ibyo rero bigaheza bigahungabanya ibikorwa by'abanyaburunga bariko barazana imigambi ica kabiri ni ko twasanze umengo abantu bari ngaha mu ntara ya Burunga batakujije umutima wo gushira imitahe yabo mu ntara ibyo navyo tukaba tumaze iminsi turiko turavugana nabo turiko turagira amanama hariho n'inama duherukamwo inama yari ikomeye yarimwo imvukira n'abanyabitahe n'abajejwe intwaro twayanze tuvuga tuti dukabure mu mitima yacu imitima y'abanyaburunga umutima wo gukunda iyo bavuye hanyuma bahazana imitahe kubera kuko n'ahantu umuntu ashobora gushira umutahe wiwe hanyuma ugatera imbere mu bisata bitandukanye ibyo rero n'ubu tubandanya tubivugana nabo kandi tuzobandanya dukoresha amanama kugira ngo na ntaryo turarikira abanyaburunga ko nabo nyene vyoba ngombwa ko baza gushira imitahe yabo mu bisata bitandukanye hano muri ino ntara ya Burunga.